Melchior Ndadaye yitavye Imana muri 1993 mugabo yagiye gushimirwa haheze igihe. Stade Nkurunziza Imakamba yegome yitavye Imana azi uwo mugambi, ariko yagiye gusozerwa sogokuru wacu atakihari. Nugushimira intwari zikihari, abagabo n'abagore bakihari. Twarashoboye kugura ikibanza, twebwe nyene twaraguze ikibanza c'hegitari n'inusu. Ico kibanza turagira amaplan yose akenewe, twahageneye kuhubaka amashure azitirirwa umuvyeyi wacu Sebarundi. Hariyo n'igiraro gihuza quartier Gatoke na quartier Gweza. Niki vyigwa twarabihejeje, turindiriye uruhusha kugira ngo tucubake. Initiative bashimira bakiriho mbega bashinzwe nande kubera iki uwo mugambi, ariho kandi muvyo bagiye murashikiriza imigambi myinshi itandukanye, ariho aho mugira mutangure kubaka amashuri, ariho kandi mukazoyitiranye icubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Uno munsi mbega umugambi usaba amafaranga ngana gute kugira ngo izo nyubako zishobore kuba zamaze guhera? Mbega mwebwe muvyo mwateguranye umugambi amafaranga ngana gute? Mbega muko mwateguye ko hari abarundi bazobashigikira muri uwo mugambi, kumbure muzasanzwe muhuriye mu shirahamwe rimwe ryo kugira ngo mushobore kuba mukora iyo initiative bashimire bakiriho. Ari ikindi naco, mbega igihugu mugitangura umugambi mwamari yumviriye ingene igihugu mushobora kugishikira kugira ngo naco gishobore gushigikira muri uwo mugambi, kanatsinda si umugambi wiwanyu, umugambi wo kugira ngo ushobore gushigikira abarundi bose muri rusange, igihugu canke leta. Hari ico mwamarigize kumwimvira ko jo bashikirije canke umugambi waje ko onya muca mwimvira mu nyuma kuzorondera leta? Iyo ntumwa y'Imana, uwo mukozi w'Imana arifuza gutemberera igihugu cyacu cy'u Burundi, arifuza gutemberera igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Tuzotegura urugendo rwiwe kandi tuzomwakira kuko azoba ari ngirakamaro, kuko ahantu agiye agenda n'indege yuzuye abantu 400, agiye n'indege yuzuye abantu 400, hakaba hari n'abatumire abarundi cyane bari muri diaspora bose bagaca baza. Ni inyigisho z'ijambo ry'Imana ariko zifatiye kugira ngo umuntu ashobore kwiteza imbere. Mbega abantu barariha ijambo ry'Imana kubera iki umuntu yigwa ariha ijambo ry'Imana, kubera iki ivyo bice bitandukanye vy'ayo mafaranga? Inshuti bakunzi bimbonesha kure muri ko muradukurikirana, dutangure tubaramutse aho muri hose, abari mu Burundi, abari mu mahanga, kandi tubasabira ukwezi kwiza, gutangura ukwezi kwiza, ukwezi kwa kane kuzobabera ukwezi kw'amahigwe, kw'amagara meza, iterambere no kwaguka. Ku mazina ni Dr. Imana Albin, akaba arije nashinze shirahamwe Christians Without Borders, akaba arije initiateur cyangwa fondateur wa initiative citoyenne bashimire bakiriho. Muri make nivyo kuri uwo mugambi. Hama kuri iyi conference naho akaba ari jewe ndi coordinateur w'iyo conference nationale des leaders politiques religieux et hommes d'affaires. Ni jewe ndi umukuru wa komite iriko irategura ibikenewe vyose, ni jewe mbwiriza nabo turi kumwe kuraba ati hakenewe ibi. Murakoze. Mu nkundire rero tuganire ndabamenyeshe ibikorwa turiko turakora. Mpere ku gikorwa ca mbere. Igikorwa ca mbere ni Conférence nationale des leaders politiques religieux et hommes d'affaires. Rizoba itariki 17 azoba ari kuno kwezi, azoba ari ku munsi wa gatanu itariki 17 z'ukwezi kwa kane 2026. Iyo conference rero izobera aha kuri Source du Nil, Hotel Source du Nil, guhera saa 2 z'agatondo gushika isaha 7. Muri iyo conference irafise teme uburongozi bwiza, kwisonzesha no gusenga dusengera igihugu. Ibyo rero dutumiriye abantu bose, abari mu mashengero, nta dini, nta muntu n'umwe hariwe, abanyepolitike. Hazoba hari inzego zitandukanye kuva hejuru gushika hasi, kandi ibibanza rero biraharuye. Dusaba abantu bumva bacaye bakurikirana kino kiganiro kwihutira kwiyandikisha, kuko hari imigwi ishika 4 canke 5. Umugwi wa mbere n'abantu bazokurikirana izo nyigisho ku buntu. Umugwi wa kabiri n'umugwi uzokurikirana izo nyigisho
waronse baje y'ibihumbi 200. Umugwi ugira gatatu nabazokurikirana izo nyigisho canke iyo nama bafise baje y'ibihumbi 50. Umugwi ukurikira nabazokurikirana izo nyigisho bafise baje y'ibihumbi 100. Hakaba harimo na baje ya sponsor canke gushigikira umurimo, kandi duhamagara n'abantu bafise abikorera utwabo bafise ibintu byo kumenyekanisha kuza kwiyandikisha, kuko bazoba bafise imeza iriko ibikorwa byabo canke ibyo bahayanisha n'amadrapo. Hazoba hari ikibanza kinini cyane, murakibona ikibanza cyo muri Société Nili, haba hanze haba n'indani. Kandi murumva yuko hari imigwi yose, abarongozi ku rwego hejuru, abikorera utwabo, amadini atandukanye, abo bose bazoba bahari. Rero turahamagarira abo bantu bafise ibintu bokwerekana kuza bakiyandikisha hakiri kare kugira ngo bazoronke imeza yabo. Rero murumva ko igikorwa ari cyo uburongozi bwiza, gusenga no gusengera igihugu. Mukaba muzi ko Uburundi bwacu bwiza bwashize imbere Imana yahawe ikibanza ca mbere, kandi nta bintu byose twoshobora gukora Imana atari dushoboje. Kandi twabonera no gushima muri ako karyo, azoba ni gushimira Imana, tuvuga ukuntu dushimira Imana ukuntu Burundi n'umuvyeyi wacu se Barundi yizewe agategwa iteka ryo ku murongozi ku rwego rwa Afrika. Ibyo byose rero nibyo gushimira Imana, twese hamwe iyo migwi yose turi kumwe tugashobora gusenga dushimira Imana, ariko kandi turagize Imana n'ibindi bikorwa biri imbere n'ibindi bikorwa biri inyuma. Murazi ko turi mu rugendo rudasanzwe kandi gwiza. Umurundi umwene gihugu mu 2040 azobe yifashe, umwene gihugu umurundi igihugu mu 2060 azoba ateye imbere. Ivyo byose rero ntibikunda tudafatanye hamwe, iyo migwi yose tutagize ubumwe ngo dusenge twisonzeshe, maze dushimira Imana ku byarangiye, ariko kandi dushimira Imana ku biri inyuma. Inyuma rero kandi muri ico gikorane canke se muri iyo koraniro, muri iyo conference, hazobaho gutanga presentation y'umukozi w'Imana adasanzwe, Dr. Owol. Dr. Owol akomoka canke avuka muri Kenya. Numuhinga akomeye kandi n'umukozi w'Imana, arakoranya ibikorane kandi aranasengera kano karere na cyane cyane igihugu ciza cy'u Burundi, aragisengera. N'umuhanuzi w'Imana mu gihugu ca Kenya. Ndabaye akarorero, hari umwuzuriro uheruka kuba, ariko yari yanawuhanuye n'imbere. Murazi igihugu ca Kenya ko gihana urubibe na Somalia na Ethiopia, mbe nagarukiriza ngaho kubera igihugu ca Kenya ni kinini cyane. Murazi yuko muri Somalia hariyo abiyahuzi. Rero nkuko ari umuhanuzi w'Imana, akorana neza n'igihugu n'inzego z'igihugu, akazibarira akababurira imbere, tigenda muri iyi nzahanaha muzohasanga umuri Shababu yambaye kunukunuko, afise intego yo konona ukunukunuko. Ababijejwe bakagenda bagasanga nuko nyine bagakinga, kandi biba bimeze neza. Rero iyo ntumwa y'Imana, uwo mukozi w'Imana, arifuza gutemberera igihugu cyacu cy'u Burundi, arifuza gutemberera igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Tuzotegura urugendo rwiwe kandi tuzomwakira, kuko azoba ari ingirakamaro, kuko ahantu agiye agenda n'indege yuzuye abantu 400. Agiye n'indege yuzuye abantu 400, hakaba hari n'abatumire abarundi cyane cyane bari muri diaspora, bose bagaca baza ku kibuga c'indege. Twebwe igihugu cyacu kiyungukira ya mafaranga mva makungu y'amadevize, amahoteli azohungukira. Ibyo byose ni ibintu byiza tubwirizwa kumenya, n'abari mu makungu bakabimenya, n'abari mu Barundi bakamenya. Uwo mukozi w'Imana aheruka gukoranya igikorane cyitwa Menengai y'umunani, ahantu hitwa Inakuru, ni mu gisagara, ni mu ntara imwe y'i Nairobi. 8,000,000, hari abantu 8,000,000. Abari bagwaye barakize, abari bafise ubumuga baramugurutse. 8,000,000. Hari amateleviziyo yavuye mu bihugu bitandukanye, za Senegal, mu Budagi n'ahandi henshi cyane.
rero uwo mukozi w'Imana ashobora gukoranya twebwe mu Burundi tugeze ku miliyoni 13. Umukozi w'Imana ashobora gukoranya imiliyoni 8, Imana ikamukoresha ibitangaza. Nitworeka natwe kumuha ikaze, na cyane cyane dufise amahirwe menshi yuko Burundi bwacu bwashize imbere Imana. Niyo mpamvu tuzogira presentation yiwe, abazoba bashoboye gushika ngaho babona kanya mu kanya gato bazobone ivyo Imana imaze kumukoresha mu bihugu bitandukanye, cyane cyane no muri n'ivyabereye muri Menengai y'umunani yabaye mu kwezi kwa12 kuva ku magenekerezo ya 30 na 31. Rero ivyo byose bizohimbara niteka ku gihugu cyacu, kandi murazi yuko uretse n'ivyo Uburundi musangwe mubizi ko ari umugwa mukuru w'ugwaruka kuri Afrika. Mukaba mwumva yuko Imana iguma yuhira yongera yuko umuvyeyi wacu Sebarundi ari warongoye Afrika. Rero twumvise ko Afrika yose yaje Bujumbura, yaje mu Burundi, tukagenderwa n'ingenzi zirenga ibihumbi 50, azoba ari iteka n'igihugu kizohatorera akoyoko. Rero ivyo byose nivyo gushima. Niyo mpamvu muri iryo koraniro hazoba hari urwego rwo hejuru ruzoba ruhari. Twarasabye yuko umuvyeyi yoza akaduha impanuro, akaduha nawe inyigisho. Murabona yuko mu bazoba bariko barigisha harimo na Asher niyo nizigiye, nawe musanzwe muzi yuko mu nyigisho z'uburongozi abikora neza kandi afasha abatari bake. Rero twarasabye no ku rwego hejuru yuko boturungikira ari umuvyeyi w'igihugu canke umwungirije azoshobore kuza nawe atuyagire mu mwanya muto ivy'uburongozi bwiza n'impanuro ku gihugu, na cyane cyane kugira ngo dushike kuri yambona kazoza igihugu. Rero niyo mpamvu duhamagarira abantu batari bake kudasiba ako karyo, kuko nakaryo ntikari bwabeho cyane ko abantu iyo migwi yose ihurira mu kibanza kimwe, ari ugusenga, kwiga uburongozi no kwisonzesha. Rero tuzorangiza kubera ibibanza nibike, ibibanza twateguye nibike, tuzorangiza murumva ko twatanguye dusenga twisonzesheje, tuzorangiza dusangira ivy'umubiri, niko no bisigura. Rero duhamagariye abantu bose kudasiba ako karyo, habasabira umugisha no kuhaba. Murakoze. Kuvyo uje gushikiriza yavuze ko ari ikoraniro rigiye kuba ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane, ariko kandi bavuze ibice bitandukanye byashobora kuzitabira ndetse nashobora kwiyandikisha. Harabo abazoshobora kuronka izo nyigisho kwa gusa, abazoshobora kubironka ko biciye ku mafaranga 2020 kuduga gushika ku 100. No kuvuga n'ibice bitandukanye, kuvuga ko n'abazoza bazokwakira ubumenyi canke inyigisho zitandukanye. Mbega bizo bitandukaniye hehe kubera ko 2020 hama kandi uje kwiga kandi akariha 2020 azoronka ubumenyi canke inyigisho zingana gute? Uzoriha amafaranga 100. Mbega azoba yicaranye n'uwundi bimeze gute mu bice bitandukanye gute? Kubera ko imbega ayo mafaranga abariko baradukurikirana kumbure umva ati ni inyigisho z'ijambo ry'Imana ariko zifatiye kugira ngo umuntu ashobore kwiteza imbere. Mbega abantu barariha ijambo ry'Imana kubera ko umuntu yigura ariha ijambo ry'Imana kubera ko ivyo bice bitandukanye vy'ayo mafaranga? Murakoze cyane. Namaze kuvuga ko tuzobikorera mu Hotel Source du Nil. Rero nasubiye ndavuga yuko tuzorangiza dusangira ivyo kurya vy'umubiri, niko no bivuga, ibinyobwa n'ivyo kurya vy'umubiri. Rero ivyo byose murumva yuko bisaba uburyo. Niyo mpamvu twashizeho imigwi yose abagusa hazoshobora kuboneka abashigikira ivyo bashobora gukoresha canke gufata. Hanyuma iyo mice murumva ko itandukanye no kwicara bazoba batandukanye. Rero abatanze 20 ntibazokwicara batanze 100. Na cyane cyane yuko murahazi kija kibanza n'ikibanza ciza cyane, ivyo kurya vy'ubu birazimvye kandi n'ikibanza gisa neza kandi kizimvye. Murumva ko hazoba harimo n'abanyicubahiro, urumva ko nitwari kubatwara ahantu hatameze neza, na cyane cyane yuko ahanini intego cyane cyane niyo gusegera igihugu, niyo kumva ubwo burongozi, inyishije z'uburongozi, ariko kandi turangije
tubwirizwa gusangirira hamwe ivy'umubiri nkuko nabivuze. Ikijanye n'inyigisho bazokwakira inyigisho zimwe abatandukanye kuri amafaranga barishe. Murakoze cyane, bose tuzicara hamwe. Niyo mpamvu tuvuga ati ibibanza biraharuwe, dufise ibibanza biharuwe, kiriya kibanza murazi cyo muri Susedinire, murazi abantu kidashobora kurenza. Murazi n'abariko bariko badufasha kuduhereza ivy'umubiri, babwiza kuba bafise igitigiri ntarengwa. Rero hose haba mu byo kwicara, tuzicara hamwe n'isare n'imwe, inyigisho tuzoronka zimwe, igitandukanye n'uburyo abazoba biyandikishije atakintu batanze bazoba bafise ibibanza vyabo biraharuye. Abazoba biyandikishije bagize runaka batanze barafise ikibanza cabo. Abazoba bari muri VIP ivyo byose murazi birateguwe bizoba bihari. No mu gusangira abo bose ntibazosangirira hamwe. Iyo migwi yose y'abanyicubahiro cyane n'aba VIP barafise ikibanza cabo bazicaramwo nivyo bazofata. Hama abo bandi nabo nyene biyandikishije ku buntu barafise ikibanza cabo bazofatiramwo ivyo mubiri. Nuko nogerageza kubisigura, ariko inyigisho ni zimwe, amasengesho namwe, intego nimwe, no gusengera igihugu. Murumva ko tuzoba turi kumwe n'abadasanzwe. Murakoze inshuti bakunzi bimbonesha kure, mudukundire kandi dusubire tugaruke tuganire umugambi witwa Bashimire Bakiriho, initiative citoyenne Bashimire Bakiriho. Twese hamwe rero twubaka igihugu cacu. Kubera iki initiative yavutse Bashimire Bakiriho? Yavyawe n'ishira hamwe Clinicians Without Borders, mu Kirundi abavuzi batagira imbibe. Twarihweje dusanga intwari igihugu ciza cy'u Burundi zagiye zirashimirwa zaritavye Imana. Reka ntanga ugororero musangwe muzi ikibuga c'indege Melchior Ndadaye yitavye Imana muri 1993. Mugabo yagiye gushimirwa haheze igihe. Ibitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore, Clinique Prince Louis Rwagasore, byagiye kwandikwa ko iryo zina mu gihe umuganwa Rudoviko Rwagasore atarakiri hari. Ibarabara ryitiriwe Pierre Ngendandumwe ryagiye kwitirirwa Pierre Ngendandumwe ari uko nawe yamaze kwitaba Imana. Ibarabara ryitiriwe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana ryagiye kuhaja, n'iryo tegeko ryagiye kuhaja umuhisi yamaze kwitaba Imana. Ibarabara ryitiriwe Musenyeri Buconyori ryarahagiye ariko rihagenda yamaze kwitaba Imana. Stade Nkurunziza Imakamba yegome yitavye Imana azi uwo mugambi, ariko yagiye gusozerwa sogokuru wacu atakihari. Rero umugambi mushasha nugushimira intwari zikihari, abagabo n'abagore bakihari, mu kububakira inyubako rusangi. Izo nyubako rusangi cyangwa ibikorwa rusangi biri mu mice 6. Mu nkundire ndabibabarire. Ubwa mbere nukubakira amashuri, ubwa kabiri amavuriro, ubwa gatatu ibiraro rusangi by'imigenderanire, ubwa kane amazi biciye mu maforaje cyangwa kabutaje, ubwa gatanu turavuga internet public rusangi dukoresheje umuhora wa Starlink. Ubwa gatandatu n'amabarabara rusangi, amabarabara rusangi ahuza imitumba canke amabarabara magufi ariko amabarabara rusangi apana y'ikaburimbi. Rero tuhereye ngaho namaze kudondagura ibikorwa tuzokora, turiko turakora. Twaratanguye rero ibikorwa, twaratanguye ikivi Imubimbi kilometero 25 uvuye hano mu gisagara cya Bujumbura. Twarashoboye kugura ikibanza, twebwe nyene twaraguze ikibanza c'hegitari n'inusu. Ico kibanza turagira amaplan yose akenewe, twahageneye kuhubaka amashure azitirirwa umuvyeyi wacu Sebarundi. Aho nyene twaramaze guca ibarabara riva kwikaburimbi rishika kuri ayo mashuri, ibarabara rishikana hafi metero 1000 n'amaboko yacu n'uburyo bwacu twaramaze kurica.
rero turi ngaho tukiri kuri uwo mugambi turashimira cyane nyine cyubahiro mukuru w'igihugu muvyeyi wacu Sebarundi amaze kumenya uwo mugambi yaciye arunga ikintu mwaziwe kuraba ibikorwa aho bigeze. Tukiri kuri uwo mugambi turafise intambamyi, ariko ndabibutsa ko imisi yose kuwa gatandatu no kuwa kane tuba turi mu bikorwa rusange, mu bikorwa dukoresha amaboko yacu, ariko ibidusaba amafaranga aho novuga isima, amaferabeto, imisenyi n'amabuye, ivyo turafise intambamyi, turi mu bikene bwavyo kuko bisaba amafaranga. Twebwe ico twashoboye kugerageza twararondeye, murumva ko twarondeye uburyo butari buke, turagura ico kibanza, turaca iryo barabara, n'umushinge w'intango twarawutanguye, n'umusenyi turafise nk'amabene angahe twashoboye kugura, ariko intambamyi dufise ni y'isima, ni y'amaferabeto, ni y'amabuye, ni y'imisumari, ni y'imbaho. Ivyo nibibazo dufise, ni intambamyi dufise kugira ngo dukomeze ishaniyo itera imbere. Ikindi nta matafari tuzokoresha mu gukingira ibidukikije, amashuri azobakwa n'amatafari y'isima. Murumva ko hacakenerwa isima nyinshi n'imifuko myinshi. Rero niyo ntego turiko turabasaba umurundi wese ashoboye kuzana guterera, kuza gushigikira, kandi nkashimira n'abene igihugu bo mu karere guhera ku barongoye umutumba, abarongoye zone, abarongoye komine, abo bose baradushigikira, haba mu bikorwa rusangi, haba mu vy'amaboko, abo bose baradushigikira. N'iryo barabara nta mafaranga twasohoye, twakoresheje amaboko yacu, inguvu z'abene igihugu niryo ryaciye ibarabara hafi y'ikilometero, hafi metero 1000. Murumva n'ibintu vyiza, ivyo vyashobotse aho n'ahandi bizoshoboka. Rero dutumirira abarundi bari mu Burundi, abari hanze, ko bodufata mu mugongo, ari ushoboye gutanga umufuko mo w'isima, ari ushoboye gutanga icuma kimwe. Namaze kuvuga yuko igihugu kitubakwa n'umuntu umwe, cubakwa na bene cyo. Nuko rero turatera kamo abantu bashoboye kudushigikira badushigikire. Turafise n'ahandi tugomba guca dutangura gukora muri ivyo bikorwa nyene, ariko tukazovyitirira intwari zihari. Mugabo mu nkundi no munsi nishobora kuvuga ngo ivyo bikorwa tuzovyitirira izi ntwari. Turafise urutonde rutari ruto tuzokwitirira izo ntwari. Turafise urutonde rutari ruto tuzokwitirira izo ntwari. Reka ndabaha akarorero, hariho muri komine Mukaza ahantu bita Kavumu, barafise ikibazo c'amazi. Dushaka kugura itongo canke ikibanza tuje dushiramwo forage, tuje twimba amazi tuyubakire, tubarira bene gihugu uti nimuze mukwega amazi, mushira mu mazu, muvoma amazi meza. Muhava mumbaza, ndagaruka hane, muhava mumbaza ati kubera iki murinda kugura ahantu mugira iyo imigambi y'iterambere, kubera iki mutosaba? Twaragerageje hamwe, twarasabye, hari n'ahantu twasabye uburenganzira bwo kubaka ikiraro. Ubwo burenganzira gushika no munsi ntituraburonka. Rero kugira ngo imigambi twebwe turiko turakora ntidufrene, ntiduhagarike, niyo mpamvu aho dushoboye kugura turagura, tugaca dushiramo ivyo bikorwa rusange. Muri quartier Gweza turifuza ko twashira internet publique, kubera iyo quartier irimo abanyeshuri benshi bava ruguru biga muri za kaminuza, kugira ngo baronke internet ku buntu ibafasha. Yego mbe nizofasha abanyeshuri gusa, kubera abanyeshuri tugwaruka ariko kwazoza kejo, ariko izofasha n'abantu bose baba muri ako karere bakeneye internet yo ku buntu. Tuzogura ivyuma bikenewe, je turiha amafaranga y'umwaka wose, muca mwumva ibiharuro bishobora gufata. Ikindi mu biraro hari ikiraro kiva Gasekebuye gihuza quartier ya Gasekebuye yo muri komine Mugere na quartier Gweza yo muri komine Mukaza. Niyo twaramaze abahinga bacu baramaze kugira ivyigwa, turifuza ko nico kiraro tuzocubaka, hanyuma tukidediye canke tugihereze tucitirire intwari ikiriho. Hariyo n'igiraro gihuza quartier Gatoke na quartier Gweza. Niki vyigwa twarabihejeje, turindiriye uruhusha kugira ngo tucubake. Tuvuze uruhusha ruva mu ntwaro. Uwa mbere arutanga ni Mustanteri, uwa kabiri ni Buramatari,
ashobora gutanga uruhusha. Uwa gatatu ni umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, niwe ashobora gutanga uruhusha cyangwa umushikiranganje arabe ivy'inyubako, niwe ashobora kuvuga ati ko hariho umugambi abantu bashobora gushigikira ibikorwa by'iterambere bagashigikira yambona kazoza y'ibihumbi 2040 umene gihugu canke quartier yifashe ibihumbi 2060 quartier iteye imbere cyangwa umene gihugu ateye imbere, tireka tubahereza ubwo ruhusha nimukora ivyo bikorwa. Nivyo rero ibikorwa by'imbanze twamaze kubabarira, turiko turakora, twamaze ivyigwa byarahejeje, hasigaye ko dutangura tukaja ku kivi tugakora. Naho rero dusaba buri muntu wese amanza amenye kino gikorwa, initiative bashimire bakiriho namanza bimenye, buri muntu wese abimenye. Si mu ntara ya Bujumbura gusa, tuzobikora mu gihugu cyose. Namaze kubabarira yuko ari amashure, amavuriro, ibiraro, amabarabara ahuza uturere, internet n'amazi. Niyo migambi 6 twihaye tuzohera ko turiko turarangura, kuko ni inyungu rusangi, ni iterambere rusangi. Haba rero ngiriwe ko ndabaha ushaka kugira icyo abaza cyangwa yoterera inimero ya WhatsApp cyangwa ya telefone mu nkunde ndayibahe, na guteranya 257 77 414 332 ndayisubiramo mu gifaransa plus 257 77 414 332. Ukenera muri ico kintu c'umugambi bashimire bakiriho, initiative bashimira bakiriho, yoshobora kutubaza kuri iyo nimero aciye kuri WhatsApp canke agaca kuri telefone agatelefona. Nitwifuza ko tuzoshikira mu 2040 umwene gihugu canke igihugu cifashe, oya dushaka ahubwo mu 2030 nkuko umuvyeyi se barundi bivuga, iyo ntego tuzoye twayishitseko. Nitwifuza yuko umwene gihugu azoba atunze ateye imbere mu 2060, oya dushaka yuko byavanse imbere. Kubera iki bitoshoboka mu 2040? Birashoboka. Jewe na wewe dufashe tugiye hamwe birashoboka. Iyo ntego iyo mbona kazoza tukazoba twayishize mu ngiro. Murakoze. Initiative bashimira bakiriho, mbega bashinzwe nande kubera iki uwo mugambi? Ariho kandi muvyo bagiye murashikiriza imigambi myinshi itandukanye, ariho aho mugira mutangure kubaka amashuri, ariho kandi mukazoyitiranya icubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Uno munsi mbega umugambi usaba amafaranga ngana gute kugira ngo izo nyubako zishobore kuba zamaze guhera? Mbega mwebwe mu byo mwateguranye umugambi amafaranga ngana gute? Mbega muko mwateguye ko hari abarundi bazobashigikira muri uwo mugambi? Kumbure muzasanzwe muhuriye mu shirahamwe rimwe ryo kugira ngo mushobore kuba mukora iyo initiative bashimire bakiriho. Ari ikindi naco, mbega igihugu mugitangura umugambi mwamari yumviriye ingene igihugu mushobora kugishikira kugira ngo naco gishobore gushigikira muri uwo mugambi? Kanatsinda si umugambi wiwanyu, umugambi wo kugira ngo ushobore gushigikira abarundi bose muri rusange, igihugu canke leta. Hari ico mwamarigize kumwimvira ko jo bashikirije canke umugambi waje ko onya muca mwimvira mu nyuma kuzorondera leta? Murakoze. Navuze yuko ishira hamwe Clinicians Without Borders ari ryo ryavyaye uwo mugambi. Uwo mugambi rero namaze kuvuga ko ari umugambi witwa initiative bashimire bakiriho. Namaze kuvuga ko ushimira intwari zikihari. Navuze rero uhamagariwa abantu bose, abarundi bose, abarundi n'abanyamahanga, kuza ari ufise amaboko akoresha amaboko, ari ufise umufuko umwe azana umufuko, ari ufise imifuko 100 azana imifuko 100. Ni wugururiwe abantu bose. Namaze kuvuga yuko ivyo bikorwa n'iterambere rusangi n'ivy'igihugu, si ivy'umuntu umwe. Mwavuze muti twebwe ico twakoze ubwa mbere kugira dutanguze uwo mugambi, twamanje kugura muri bike dufise, turateranya tugura ico kibanza cy'hegitari 1.5. Murazi rero n'amashuri azobageretse kandi azoba afise n'uburaro. Ntitwoja ngango tuvuge ngo azotwara igiciro kingana uko, ariko abantu bazi ivy'inyubaka amashure barazi yuko ikirasi kimwe gishobora gutwara amamiliyoni angana uko, barabizi. Rero nitwoja ngango tuvuge ngo azotwara ngo amamiliyoni ngo amamiliyardi angana uko, oya. Twebe tuvuga tuti turonse ibihumbi 100, turonse miliyoni 5, turonse miliyoni 20, turakora ibikorwa bijanye n'ico gikorwa gushikaho tuzokuzuriza ca gikorwa twihaye. Wanashaka abene gihugu bimubimbi bo badusaba ati nukuri turabasavye twese hamwe tuje hamwe ayo mashuri atangure mu kw'icenda. Niyo ntego yabo. Ariko kandi nkiri ngaho mu byo twipfuza
twifuza ko muri iyi myaka ibiri umuvyeyi wacu kugira manda ya mbere irangire, dushaka ko muri iyi myaka ibiri tuzoba twaje kuyubaka kugira ngo umuvyeyi wacu ayatwugururire ku mugaragaro. Nivyo twifuza. Ariko bibaye munsi y'umwaka turose abarundi duhagurukiye rimwe n'abanyamahanga, byose birashoboka. Tugaterera, umagaterera amabuye, undi agatera icyo ashoboye, no mu mezi 12 birashoboka ko tuzoba twagize twarangije kuyubaka, hanyuma tugaca dusaba ubushikiranganje bw'indero bukatuzanira ibikenewe kugira ngo biranga amashure y'akarorero kandi aranga y'indaro. Nibo bazobiduha kuko n'amashure y'igihugu si amashure y'umuntu, si amashure y'ishirahamwe, n'amashure y'igihugu. Niyo mpamvu rero twashizeho iyo programme. Ariko kandi uwo mugambi suware nitwovuga ngo ni leta izobidukorera. Leta ikora byinshi, leta tubihanze kuri byinshi. Leta ikora byinshi, guhemba abakozi ba leta, kubaka amabarabara arimo kaburimbo, gusanura amabarabara arimo kaburimbo, kubaka n'ibindi bintu bikomakomeye nk'amastade, ibitaro, twese turashoboye, ni leta yavyubatse. Rero byose nitwoyinaniza. Iyo ni initiative citoyenne, muravyumva ko n'umugambi wacu twimvetireka natwe dushigikire leta muri yambona kazoza. Si leta so mukuru w'igihugu wenyene tubimutanye, si we wenyene azoshikana kuri yambono kazoza, ni wewe ni jewe. Niyo mpamvu twiyumvira rero uwo mugambi kugira ngo tuwushireho. Murakoze.